Muy buenos días. Un mwaramutse saludo del misionero intasho Miguel kuri Mude misiyoneri Marín Miguel Bermudez y a todos los Marin ministros, hermanos y n'abakozi hermanas b'Imana bose reunidos bene data n'abashiki bacu allá bakoraniye en hariya Bogotá, Colombia, muri Bogota, hoy Colombia, sábado 18 de uyu munsi kuwa marzo gatandatu de este 18 año z'ukwa gatatu mw'uno mwaka wa 2023. 2023. Estamos viviendo un tiempo turiko tuba mu pero que muy gihe importante en el gikomeye programa kandi gikomeye divino, cyane mu mugambi lo w'Imana, cual son profecías aribwo ari que fueron ubuvugishwa habladas por el reverendo bwavuzwe William na Branham y Revera también William Branham por el ndetse ángel del Señor buvugwa Jesucristo, kandi na William Soto marayika w'umwami Santiago, Yesu Kristo William Soto Santiago. profecías ubuvugishwa las cuales culminará en la ubuvugishwa resurrección y buzorangira transformación mu muzuko de nuestros hamwe cuerpos. no mu guhindurwa kw'imibiri Como él nos yacu, decía después nk'uko del yatubwira cumplimiento ati de la nyuma yo visión de la gushitswa carpa no hay kugerwa más nada. gihema nta Ya kindi es kintu la gihari, cena de las bodas del igikurikira Cordero. ni amazimaniko bw'umwagazi O sea, w'intama, ni ukuvuga Que a nosotros kuvuga nos ha ko tocado el tiempo twebwe más glorioso twahawe igihe de todos los c'ubwiza tiempos, cyane kurusha ibindi bihe porque byose, kuko no es como en las edades si nko mu bihe que ellos by'ishengero estaban aho bo bariko mirando bararaba esas promesas, ayo masezerano, pero como ariko Dios les estaba abriendo el ingene Imana entendimiento en esa yariko edad, irabungura ubwenge muri ico ellos gihe, no bobo comprendían que todavía ntibatahura Dios tenía un yuko programa Imana por yari delante. igifise El ubundi más que se mugambi izokora acercó hanyuma. fue nuestro ubwo hermano byagirije Branham, cyane yabaye mwe y data él dice que Branham, casi me pueden kandi we extender yavuze ngo mi mano nahatswe para gusumburukwa alcanzarlo. kugira ngo Ahora ndabikore ko nosotros ndabishikire. Ubu rero estamos en twebwe el pleno turi cumplimiento mu de gushitswa mu eso que mwuzuro fue profetizado. kw'ivyo Las byavugishijwe. cuerdas nos han caído ubupindo en lugares bwadukubitiye deleitosos y amabanga ahantu grandes, heza, y ni verdad koko que nos ha tocado. dufise O umwandu sea, mwiza, ni ukuvuga que somos esos actores ni ukuvuga yuko turi de los abo cuales muchos bakozi, profetas y abo justos abavugishwa desearon benshi n'abagororotsi ser bipfuje kubamwo, desearon ver, desearon bipfuje entender kubona no y gutahura, desearon que ellos fueran kandi bipfuje esos ngo protagonistas. babe abo Y a bakozi. nosotros nos ha sido dado Ariko twebwe ni twebwe esa twahawe bendición por uwo mugisha kubwo gutoranywa de kera, que estemos en ubwo este tiempo mugisha final wuko muri kino gihe ca viviendo nyuma twoba turiko y turaba comprendiendo, kandi entendiendo, twumva viviendo con nuestros propios dutahura ojos tubona esas n'amaso promesas yacu siendo bwite materializadas, ayo siendo masezerano cumplidas. ariko Se habló aragaragazwa de una gran ashitswa. carpa catedral Havuzwe y ku ihema tenemos rinini la Karpa gran carpa Katedrale, none catedral. turafise ihema rinini Karpa Se Katedrale, vio allí aho que se haragaragaye, iba a estar harabonetse predicando yuko hazovugirwa la fe de rapto, ukwizera ko contenido en los kunyakugwa truenos, kuri mu y eso es lo que mituragaro, estamos viendo y kandi ibyo escuchando. nivyo turiko turabona twongera Y twumva, Un sinnúmero de ndetse profecías n'ubundi que buvugishwa están y estarán bwinshi siendo cumplidas, buriko kandi buzogenda cuales burashitswa, estaremos aribwo viendo con nuestros tuzogenda propios turabona n'amaso yacu ojos. Y bwite, estaremos también kandi vyongeye experimentando tuzonabona la sexta dimensión uburinganire abriéndose bwa gatandatu ya buriko buriyugurura plenamente, mu y mwuzuro, estaremos kandi experimentando el cambio tuzonabona al verlos a impinduka ellos. z'umubiri igihe bo O sea, tuzobabona. Ni Ya ukuvuga no son cosas ntabwo que ari estaremos ibintu experimentando solamente tuzogenda turabamwo en gusa estos cuerpos muri ino terrenales, mibiri yo ngaha ku isi, como oír, nko kumva, ver, hablar, kubona, kuvuga, sentir, tocar, kwiyumvamwo canke y todos esos gukorakora, sentidos del gukorako, cuerpo, ndetse n'izo zindi nyumviro sino que zose z'umubiri. Ariko Dios kandi estará poniendo Imana en acción izoshira mu bikorwa, esos izoshitsa sentidos ya izo nyumviro visión z'iyerekwa ry'ubuvugishwa, en esas kubona ibintu dimensiones. nk'abavugishwa, ukabona Ya en el mu campo bundi espiritual buringanire, estamos mu buryo bw'impwemu. teniendo. Iryo yerekwa Y turarifise, puede decir, pero kandi ¿cómo? wewe ushobora Bueno, kumbwira uti usted gute? Ni está vyiza, entendiendo wewe uriko uratahura el cumplimiento de la visión de la carpa, ugushitswa las etapas kw'iyerekwa ry'ihema, correspondientes a donde está, pues ya intambuko usted tiene ijanye naho esa rigeze. Nuko percepción rero profética urafise y esa uko visión kwihweza profética. nk'uko bavugishwa, Usted está hamwe recibiendo y n'iryo entendiendo yerekwa, uko kubona lo nk'abavugishwa, que kandi wewe uriko Dios nos está urumva dando utahura para ivyo Imana así iriko iraduha, llegar la fe kugira ngo a bize ese nivel tan ukwizera alto gushika donde kwa rwa rwego rwo hejuru cyane, recibiremos aho completamente tuzoronka la mu fe de mwuzuro rapto, pues. ukwizera ko Usted kunyakugwa. tiene esa Nuko visión rero profética. urafise iryo yerekwa, Pero uko kubona ibintu todo eso se nk'abavugishwa. va a ir aumentando Ariko cada día ibyo más y byose más y más. bizogenda biriyongera Que va a umunsi llegar ku el momento en wundi, que kugeza ubwo también hazogera igihe vyongeye, tendremos y aho experimentaremos tuzogira kandi lo que el hermano Branham tunabe mwa bya bindi vio, mwedata Branham muchos yabona profetas, n'abavugishwa y también nuestro hermano benshi, William ndetse na mwedata William experimentó nawe de ver yarabaye en mu otras kubona dimensiones mu bundi buringanire lo que Dios está mostrando ivy'Imana a los profetas iriko yereka en de abavugishwa edad y de uva mu dispensación kuja en mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi, cuando
igihe revelado y le es bihishuwe revelado nuko la palabra, bagahishurirwa ijambo no tiene que ser ntabwo bitegerezwa en kuba sueños, mu nzozi aunque nubwo en el segundo plano, como nuestro hermano nubwo Branham decía, mu nzira ya kabiri que nk'uko los mwenda sueños son Branham como un yavuga segundo- yuko inzozi como una segunda, ko ari yavuga forma ko de inzozi Dios ko ari nk'uburyo mostrarle bwa kabiri a sus profetas uko y aún imana a los yereka hermanos abavugishwa ndetse na bene las data cosas, ikabereka y en esos ibintu sueños kandi muri izo hay nzozi también revelaciones, harimwo pero la uguhishurirwa forma ariko original uburyo es nyakuri bw'umwimerere Dios hablando ni imana directamente iriko iravuga al ivugisha imbona ellos nkubone estando umuvugishwa despiertos, no tienen bose que dormir bakangutse para atarinze que Dios les hable. gusinzira kugira ngo imana iheze O sea, umuvugisha ni ukuvuga Que esa parte ni ukuvuga yuko ico gice que los profetas en abavugishwa cada edad y en cada muri buri gihe na dispensación buri kiringo han tenido, ico gice los hijos de bagize Dios, abana b'imana los nabo escogidos de Dios en este abatoranijwe tiempo también muri kino gihe lo nabo tendrán. nyene y no bazokigira solamente estarán kandi soñando, ntibazogira inzozi que gusa reciban sueños como en el tiempo del hermano ngo Branham baronke y otros inzozi nkamwe tiempos también nko mu gihe que ca mwenda soñaban, Branham hamwe no y mu esos no mu sueños bindi bihe bagenda baragira representaban inzozi kandi izo y nzozi mostraban zashushanya kandi ciertas cosas en el zerekana programa divino, y ibintu después venía el runaka mu profeta mugambi w'imana y hanyuma umuvugishwa akaza la nuko interpretación de ese sueño. agatanga O insobanuro el mismo z'izo nzozi profeta, canke uwo Dios a través muvugishwa del nyene sueño, imana le biciye mu mostraba. nzozi imana Pero ikazimwereka la ikamwereka ibintu original o lo ariko original ibintu by'ukuri es- by'umwimerere son las visiones inzira y'ukuri y'umwimerere ni tenían amayerekwa bagira el programa divino correspondiente a amayerekwa ese tiempo y'umugambi y w'imana a uhwanye tiempos n'ico gihe futuros. ndetse n'ibihe O sea, byo muri kazoza ni Dios le ukuvuga mostraba las cosas que imana estaban sucediendo en ese yarabereka tiempo, pero ibintu byaba también biriko biraba las que muri iban ico a gihe suceder ariko más kandi adelante. ikabereka n'ibizoba Pero hanyuma hablando ariko de lo que vamos a turiko recibir, turavuga ku byo vean tuzoronka hasta murabe eso. n'ibyo no tan solo lo nabyo que estamos viendo y si escuchando ibyo turiko turabona gusa kandi en twumva nuestros sentidos, mu sino que nyumviro también zacu estaremos ariko kandi mirando tuzonabona y viendo tubone en otras dimensiones, mu bundi lo cual ya buringanire para ese momento arivyo muri ako tendremos kanya esa fe tan y tan tuzoba elevada twamaze kuronka kwa kwizera podemos kuri ku rwego rwo hejuru obtener cyane todo kugeza el ubwo conocimiento tuzoshobora que nos kuronka falte por ubumenyi obtener bwose dusigaje en ese momento. ubwo tutararonka muri ako Así que kanya grandes bendiciones nuko rero imigisha Dios ikomeye nos tiene cyane para cada uno de imana nosotros iradufitiye umwe wese muri en este twebwe tiempo final, muri kino gihe lo cya cual nyuma Dios lo está haciendo y lo está cumpliendo en una forma arivyo imana iriko sencilla, irakora ishitsa mu buryo en una buciye forma bugufi mu en la buryo cual hasta los niños están kugeza ubwo comprendiendo, n'abana están bariko entendiendo. baratahura bariko baravyumva Y kandi todo eso ivyo byose hablado en la vyavuzwe apertura de los sellos mu kumenwa en esta semana kwimatanije tan importante en la que Dios mwayandwi le dio ingirakamaro cyane aho la imana revelación yahaye de los uguhishurirwa sellos, o sea, kwimatanijwe día a día, ni ukuvuga ngo Dios umunsi le ku fue wundi abriendo, imana mostrando yagenda la iramwugururira revelación de imwereka cada sello uguhishurirwa al hermano Branham kwa buri a través kimatanije mwenda de Branham ese biciye muri urya mu marayika en el mensaje mu butumwa en la semana mesiánica indwi ya predicado el mesiya 2 de bwavuzwe julio del 12 2010, z'ukwindwi muri nos 2010 dice en Cali, aratubwira Colombia, muri dice, Cali Colombia "Y quien- aratubwira y ngo quien kandi lleva ni el bande evangelio a los judíos bashira es ubutumwa Moisés y abayuda Elías, ni Mose los na dos Eliya unidos, imyera los dos ibiri ungidos, abasigwa para lo babiri cual nico gituma entonces tienen que nico estar gituma ¿dónde? rero En bategerezwa medio de kuba los bari hehe gentiles, en hagati mu medio de la iglesia banyamahanga del Señor Jesucristo, mu ishengero esos ry'umwami Yesu ministerios Kristo siendo ubwo bukozi manifestados. niho butegerezwa kuba Vean, buriko el ministerio de buragaragarira Elías obra murabe con ubukozi bwa hebreos y con Eliya gentiles, bukorana y n'abaheburayo aún el ministerio n'abanyamahanga de Moisés ndetse n'ubukozi bwa encontramos que Mose operó nabwo en turabona medio de yuko los gentiles bwakoreye mu y banyamahanga con el pueblo hebreo. bukorana kandi n'ubwoko Y todo el bw'Aheburayo tiempo kandi operó igihe en medio cose de naciones gentiles, yakoreye mu a bihugu través de las cuales by'abanyamahanga iba pasando con el aribyo pueblo hebreo, yagenda aracamwe ari aunque no kumwe pasó n'ubwoko al bw'Aheburayo otro lado del Jordán, nubwo atajabutse pero hakurya ya les Yorodani repartió a ariko dos yarabagabanganije tribus allá imiryango el 12 territorio antes de yarabagabanganije cruzar el igihugu Jordán. imbere yo kujabuka Porque el Yorodani territorio de kuko dos de las igihugu tribus es igihugu cy'imiryango al lado 12 antes de ni cruzar el Jordán. hakurya mbere y'uko O sea que el bajabuka pueblo hebreo Yorodani ni ukuvuga yuko tiene ubwoko herencia bw'Aheburayo a ambos lados bufise del Jordán, iragi del Jordán, a un lado ku mpande y al zose otro lado za del Jordán. Yorodani hino na Y hirya ahora, ya Yorodani ni vean, ukuvuga Moisés rero Mose repartió niwe ese yagabanganije territorio a dos tribus, ico gihugu en el lado, imiryango 12 el lado acá, o sea, ku ruhande rwo no hino pasando el ni ukuvuga Jordán, ngo utarajabuka sino que Yorodani la ahubwo repartió yabagabanganije ico de gihugu pasar el imbere Jordán. yo kujabuka y Yorodani luego hanyuma allá cruzando el Jordán hariya le bajabutse tocó a Yorodani Josué. ni Yosuwa niwe yakibagabanganije O sea que el pueblo hebreo tiene ni ukuvuga yuko herencia ubwoko a ambos bw'Aheburayo lados del bufise Jordán, a un iragi lado ku mpande y zose al za otro lado del Yorodani Jordán.
ku ruhande Y rwo ahora para hino el día no hirya ya postrero yorodani rero tenemos la ku munsi wa promesa de la nyuma venida turafise de Elías isezerano en ryo kuza Malaquías kwa capítulo eliya 4, muri maraki verso igice 1 ca al kane 6, umurongo wa mbere kugeza kwa antes que venga el gatandatu día del imbere Señor y'uko grande y haza umunsi terrible, w'uhoraho o uhambaye sea, kandi antes uteye que venga ubwoba la ni gran ukuvuga ngo tribulación en el imbere día y'uko postrero, haza akabariro o gakomeye ku munsi sea, wa en nyuma el ni ukuvuga séptimo milenio. mu Y kimpumbi por c'indwi consiguiente, kandi mu yandi estará majambo primeramente en medio ubwa del mbere cristianismo y se azoba moverá ari mu también iyobokamana para, ry'abakristu y se kandi moverá también luego para los azoniyunguruza judíos. hanyuma aje no mu Él bayuda conocerá cómo uwo moverse en medio de azomenya gentiles y ingene en medio de iyungururiza mu hebreos. banyamahanga no mu Recuerden que baheburayo Elías sabía mwibuke yuko cómo hacerlo. eliya Y yarazi el ingene segundo abikora Elías, eliya wa Eliseo, kabiri también nawe sabía cómo hacerlo. elisa nawe Y nyene yarazi también el ingene cuarto abikora Elías ndetse na sabía eliya wa cómo hacerlo. kane yarazi ingene Así abikora que el nuko quinto rero Elías iyo wa tendrá todo ese gatanu conocimiento nawe azogira de ubwo las bumenyi bwose manifestaciones bwo del kugaragara ministerio de Elías k'ubukozi bwa anteriores eliya y sabrá bwagiye cómo burabanza hacer kandi todas esas azomenya cosas. n'ingene akora ivyo bintu byose Vean, murabe aún las señales que son hechas ndetse n'ibimenyetso es una byakozwe repetición de navyo lo que ya ni fue hecho. ukwisubiramwo Los kw'ivyamaze milagros gukorwa señalados ahí en el libro del ibitangaza vyerekanwe Apocalipsis hariya mu gitabo son los cy'ivyeshuro mismos yohana milagros que fueron n'ivyo hechos por bitangaza Elías nyene y también vyakozwe por na el profeta eliya Moisés. ndetse n'umuvugishwa Esas n'imana plagas mose vean vya vyago repitiéndose en murabe el día postrero. vyisubiramwo ku Y munsi todo wa eso nyuma está ligado kandi a la ivyo byose trompeta o bijanye fiesta de las n'inzamba trompetas canke umunsi que mukuru nos habla del w'inzamba juicio divino utubwire para ku la bihano humanidad. vy'imana ku biremwa abantu Es para este tiempo ni final muri iki gihe ca en nyuma donde se va a abrir aho no solamente hazokuguruka todo ese conocimiento, atari ubumenyi sino bwose también el atari cumplimiento ubumenyi de lo bwose que gusa tiene señalado ahubwo Dios no para gushitswa ser realizado kw'ivy'imana en este yategekanije tiempo kuzokora final. muri Vean, iki gihe ca nyuma el murabe conocimiento no tan solo ubumenyi atari eso es lo que se va a gusa abrir para cada uno de ivyo nosotros, bizokwiyugurura sino kuri umwe también wese muri el twebwe cumplimiento. ahubwo n'ugushitswa Y ahora rero todo esto está ligado ivyo al byose sexto bijanye sello n'ikimatane y ca séptimo gatandatu sello, hamwe n'ikimatane porque c'indwi el sexto kuko sello ikimatane es ca el fin del gatandatu mundo ni y iherezo es ry'isi también ni el kandi juicio para el mundo. ibihano kw'isi Y ahora rero en la semana mu mesiánica, ndwi ya que mesiya solamente le quedan 3 ariyo años y medio, isigajemwo gusa imyaka debe itatu cumplirse el n'igice ministerio de hategerezwa Moisés y gushitswa Elías con ubukozi el bwa pueblo mose na hebreo y eliya el mu bwoko ministerio del bw'aburayi Mesías. hamwe n'ubukozi bwa Y ellos lo mesiya van a reconocer. kandi bo ubwo Llevan bukozi miles de bazomenya años esperándolo. bamaze imyaka Estamos en el myinshi tiempo barindiriye más ubwo glorioso bukozi de turi todos mu los gihe tiempos. c'ubwiza cane kurusha Estamos en ibindi el bihe tiempo byose en que de un turi mu momento a gihe otro el aho pueblo umwanya hebreo uriwo wose ubwoko entrará bw'aburayi a la semana buzokwinjira mesiánica, mu a la ndwi ya segunda mesiya parte de la mu gice ca semana kabiri mesiánica. c'indwi ya mesiya Ahora miren rero murabe cómo ingene todo eso está ligado al ivyo byose sexto bijanye sello n'ikimatane ca y el gatandatu séptimo sello, kandi hamwe n'ikimatane je c'indwi y cómo es que el sexto sello n'ingene ikimatane ca es gatandatu el ingene fin del mundo ari y iherezo también ry'isi es el ndetse juicio kandi para el mundo. n'ibihano Y ku también isi dice que byongeye en kandi el libro de los biravugwa sellos mu que gitabo al final del c'imataniro séptimo yuko sello iherezo ry'ikimatane es ca el fin gatandatu ari de iherezo las copas, de las plagas, de las ry'inzavya trompetas inzamba y ivyago otras cosas más. Dice ahí, hariho y n'ikindi la kintu entrada havuga ngo y la ni introducción al n'iherezo milenio. ryo kwinjira hamwe n'intangamarara yo mu kimpumbi En la página ku 113 rupapuro rw'ijana cumi na gatatu del párrafo mu gace 997 k'amajana icenda mirongo icenda dice, n'indwi haravuga ngo y recuerden también kandi mwibuke en aquel vyongeye sexto sello mu gace k'imatane ca donde suenan las gatandatu 7 trompetas bajo ahavugira el sexto inzamba sello. ndwi mu kimatanije Cuando ca lleguemos gatandatu a eso, nitwashika lo muri verán. ivyo tuzobibona Las 7 trompetas suenan inzamba bajo ndwi el sexto sello. zivugira Y mu kimatane escribe, ca gatandatu ahaca yandika ngo mose Moisés y munyihanganire Elías. mose na eliya Y arriba escribe hejuru nahaca yandika ngo los 144.000. ibihumbi ijana na Las mirongo ine na trompetas bine es igual, suenan bajo inzamba el sexto bingana sello. zivuga mu kimatane ca Y aquí gatandatu en el lado, ngaha naho ku ruhande en este párrafo kuri de kano este gace librecitas, nyene escribe ko mwa kino gitabo yaciye yandika ngo 1939, igihumbi majana icenda mirongo itatu n'icenda raya, akarongo 2000, pero en el ibihumbi 2000 bibiri ariko escribe mu bihumbi bibiri 200 yanditse ngo y una kabiri raya. ubusa ubusa hamwe O n'akarongo sea, ni ukuvuga el número que falta ahí hari igitigiri kibura ngaho está antes kiri hagati del 2010. O sea, tiene que ser imbere ya 9, 8, 2010 ni 7, ukuvuga ngo 6, 5, 4, coshobora kuba 3, icenda 2, umunani indwi 1. gatandatu gatanu kane Pero ese gatatu numerito kabiri no lo escribió. rimwe canke ubusa ariko ico gitigiri Esto está ntaco escrito yanditse al lado ivyo vyanditswe de ku ruhande este párrafo 997. rw'ino paragarafe kano gace k'amajana icenda mirongo icenda n'indwi Y en la 998 no ku ocurre gace lo mismo. k'amajana icenda mirongo icenda Miren, n'umunani naho ya que ayer nyene estuvimos hari ivyo hablando de nyene algunas fechas allí, ubona ko ejo twavuze ku quise matariki colocar runaka esto nari nshatse rero ibi hoy. kubivuga Iba a hablar uyu ayer, pero munsi nari kubivuga ya ejo toca ariko hoy, ni uyu munsi hablar estas cosas niho nshatse kuvuga kuri ibi que a bintu medida que vamos ari byo entrando más y uko más tuzogenda tubyinjiramo de lleno a todas estas mu cosas mwuzuro twinjira muri ibyo byose del conocimiento
by'ubumenyi mu bumenyi bw'ibintu byose Imana izo birikiraciza muri ico gihe tuzogenda turabona ibintu byose yadusigiye kandi tuzogenda turatahura ubuvugishwa bwose hamwe n'ibintu byose byagiye biraba nuko bityo duheze dutahure neza munyihanganire dutahure n'amatariki hamwe n'ibintu byagiye biraba. Rero murabe ku majana 998 haravuga ngo nuko amazina yabo canke nuko amazina yabo yari mwakijya gitabo kugira ngo ahishurwe. Umwagazi w'intama yari yahishuye igitabo, umwagazi w'intama yari yabacunguye. Aca yandika ngo ikaruvariyo nuva mu gihe uja mu kindi, ariko ntiyari kugaragara izina ryose ritarahishurwa, kandi ibyo byabaye mu kimotero cya 6 imbere y'uko huguruka icindwe. Nuko niho rero umwagazi w'intama acaza kwa babandi yari yaracunguye. Byeshuri 10 kuva kuri 1 kugeza kuri 6 niko yanditse, ndetse hejuru aca yandika ngo amazina mu gitabo, aca yandika ngo mu kimotero cya 6 ano aca yandika ngo Mose na Eliya, hagaragara intare. Mbega n'iryari hagaragara intare ni mu kimotero cya 6 mu bukozi bwa Mose na Eliya, igihe umwagazi w'intama abaje kwa babandi yacungura. Aca yandika kandi ngaho ku ruhande ngo 1940, aho yanditse aha Eliya yanditse 1939, aha yanditse ngo 1940 akarongo 2 ubusa akarongo. No kuvuga ngo yaciye yongera kandi gushiraho ca gice ca gitigiri ca nyuma kiri inyuma y'ubusa bubiri, acashira akarongo. Ico giharuro gishobora kuba uhereye ku busa kugeza ku 9. None niki we yari kashushaniriza ngaho muri ako gahe kagufi? Ibyo tuzogenda turabibona, kandi namwe mu nyigisho niyo zasohoka muzogenda murabona muri ano mafoto nibi byose, kandi Imana izogendera bungura ubwenge cyane kugira ngo mutahure ibyabaye muri ako gahe kagufi ngaho ko kuva mu 2000 kugeza muri 2010 canke 2009, kuko muri ako gahe kagufi aho akatashize mu itariki, no kuvuga yuko byabaye hagati y'1939 canke 1940 kugeza muri 2000, kuva muri 2000 kugeza muri 2009. Hariho ikintu cyari kiriko kiraba umugambi w'Imana, kandi hariho ikintu cyatanguye umugambi w'Imana. Ni byiza abandanya kuvuga ngo kubw'ibyo rero dusengera ubwoko bw'Abaheburayo bameze nk'uko bari bameze hariya muri Egiputa, bakeneye amahoro, kandi amahoro ahoraho atari ay'akanya gato, ahubwo amahoro ahoraho yarategekanijwe kuzohabwa Isirayeli mu bwami bwa Mesiya. Imana izotanga amahoro i Yerusalemu, aho ni hazova rero nk'uruzi akwiregeye muri Isirayeli yose, ndetse no muri Asirazuba bwo hagati bwose no mu yandi mahanga yose, kandi ibyo byose ni mu bwami bwa Mesiya. Ni byiza kuri jewe wari umugisha ushobora kurungika kano kajambo k'intasho muri kino gikorane bafise hariya muri Bogota, Colombia, kandi bityo sigira umwanya muri Data Miguel ndetse n'abantu bari mwabijya bikorwa bafise uyu munsi, kandi Imana yobahezagira nuko byose bigende neza, byose biba intsinzi muri ivyo bikorwa baza kuba bariko barakora. Imana yobahezagira, kandi Imana ibarinde, kandi Imana yobandanya kubungura ubwenge, kandi ibandanye kubaha ubumenyi bwose bw'Imana, kandi mubandanye kubona ugushitswa kw'ibintu byose biriko biravugwa cyane cyane. Ese umwe wese muri mwebwe na jewe kandi ese yobona ugushitswa k'umubiri musha? Ese twese twoba turiko turaba tubona izi mpinduka z'umubiri? Icifuzo canje nuko twese tworagwa mu mwuzuro. Ingabo z'ububasha zarazwe mu mwuzuro, nizo vuba zizoba ziri ngaha ku mumbe w'isi, aho tuzoba turiko twitegurira uku kugendererwa n'abamarayika, kuko kugira ngo twakire mu rugo iwacu, twakire abashitsi,
un familiar o alguna persona, abavuye mu muryango cyangwa umuntu wari we wese turitegura imbere y'igihe nuko byose tukabitunganya mu rugo kugira ngo duheze twakire abo baba batumiwe. Uko niko rero bimeze kuri umwe wese muri twebwe, umuntu ku giti ciwe ndetse n'umubiri w'ibanga w'abizera mu gihe cy'ibiriko by'imfuruka hamwe n'ikiringo cy'ubwami bahera ha cyane. No kuvuga yuko turiko turitegura ubuzima bwacu, twitegura mu buzima bwacu umuntu ku giti ciwe, ariko kandi tuzonitegura nk'umugwi kugira ngo twakire abo bagiye kuza. No kuvuga ko igihe cy'ibireko by'imfuruka kizoba kandi kizogira abahungu n'abakobwa b'Imana bameze nk'akumwe Yesu yari ameze igihe yamanuka ava ku musozi wo guhindurirwako, kandi yarameze neza mu mubiri wiwe. Umwe mpemu yari yaremeye mu nda ya Mariya. No kuvuga we nta mpinduka n'imwe babona kuri we, ariko yari umwana yarazwe mu mwuzuro. Ese Imana yobandanya kudutegura umuntu ku giti ciwe, ndetse kandi inadutegure nk'umugwi kugira ngo byose tubitunganye kugira ngo twakire kugendererwa n'abamarayika. No kuvuga umuzuko, kandi se muri uwo mwanya twoba twiteguye kugira ngo tubakire. Umugisha ukomeye cyane uraje, kandi urakomeye cyane uwo mugisha uwo Imana yaduhaye ihigwe ry'uko umenyekanishwa mu buryo buciye bugufi ibyo Imana izo biriko irakora. Yo iriko ikora ikintu gikomeye cyane hagati mu ishengero mu buryo buciye bugufi, kandi ibyo izokora hanyuma izobikora mu buryo buciye bugufi cyane, kuko urakomeye cyane. Umugisha Imana ifitiye umwe wese muri twebwe, kugeza ubwo mu by'ukuri atamajambo tworonka yo gushimira mw'Imana. turiko turagushimira Mwami, kuko wantoranije uhereye ku visi itararemwa kugira ngo mbone ntahure menya n'amabanga, kandi mbigice cyayo mbugushitwa kwa rimwe muri yo, kandi mbe umwe muri abo bakozi abo uri kurakoresha, ukaba uri kurakora kino gikorwa gikomeye cyane muri jewe, kuko ushaka kumbona nkawe Mwami. No kuvuga yuko umwe wese ku giti ciwe arakengurukira Imana uhereye ibwina mu bugingo bwiwe kubw'umugisha ukomeye cyane ubwo umwe wese muri twebwe yahawe. Uwahawe umwe wese muri twebwe, cyo gituma muzibone ko bw'umwagazi w'intama aho tuzoba dufise iyi migisha muri umwe wese muri twebwe iri kirashitswa, kandi aho tuzobona ibintu byose Imana yakoze muri kino gihe, tuvuge tuti mu by'ukuri cyari ikintu gikomeye cyane ico Imana yari kirakora muri irya minsi mu gushitswa kwiyerekwa gihema. Ni byiza bane bahezagira Imana barinde, kandi kuri jewe wabaye umugisha udasanzwe hamwe n'ihigwe mwa kano gatondo kubarungikirira ijambo ry'intasho mwese umwe wese muri mwebwe. Kandi muri kano kanya twashobora kugira icigwa citwa ngo mu kimatiro cya gatandatu agaragara intare. Nivyo yanditse ngaho, kandi twashobora kubikoresha nk'icigwa ku gace k'amajana 998 yanditse ngo mu kimatiro cya gatandatu hagaragara intare. Imana bahezagira Imana barinde mwese. Murakoze cyane Missionnaire Miguel Burumirazi Marine kubwira ihigwe. Imana guhezagire, kandi Imana ihezagire n'abandi bose ndetse n'amakoraniro yanyu.